Ndabaramukije kandi ndabaha ikaze mu makuru ndetse n'ibiganiro tubashikiriza ku mboneshakure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni mboneshakure rero ibashikiriza amakuru abatandukanye, nk'amakuru yo mu kibano, amakuru ajanye na politike, amagara y'abantu, agateka kazi na muntu, amakuru yo mu makungu n'andi yose atandukanye muba mugenda mushikirizwa n'ino mboneshakure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Amakuru yacu rero araza kubashimikiye ku ngingo nkuru. Murazi neza ko mu misi iheze Munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo amaze iminsi ubuzima bwe butifashe neza. Amasoko yacu ngaha mu Burundi yatorokanirije amakuru atubarira ko Reveriyano Ndikuriyo yoba yarajanywe kuvurirwa muri Kenya, gusa gushika maginga ya biravuga ko amagara ye yoba atifashe neza. Turaza kubashikiriza amakuru yose ku buryo bw'ido nido ingene Reveriyano yoba yifashe canke se ubuzima bwe bwoba bwifashe gushika maginga ya. Amasoko rero amasoko yacu muri Kenya rero yadushikirije andi makuru atubarira ko kuri ubu Reveriyano Ndikuriyo yoba atakiri muri Kenya kuvurirwayo, ahubwo ko ngo amagara ye yoba ameze nabi cane, bikaba byatumye ndetse Reveriyano Ndikuriyo avanwa muri Kenya akajanwa mu bindi bitaro kuvurirwayo. Munaza gushikirizwa amakuru ku buryo bw'ito nido, ese Reveriyano Ndikuriyo yoba yavanwe muri Kenya ajanwa kuvurirwa ahandi, ese yoba yajanwe mu bihe bitaro? Amakuru rero yakomeje gucana ko cyangwa se yakomeje gucaracara amenyesha ko Reveriyano Ndikuriyo yoba yamaze nyene gutora. Hari amakuru yatubariraga ko Reveriyano Ndikuriyo ngo yoba yamaze gutora Kamitende, gusa nk'uko amasoko yacu dukesha amakuru ngaho muri Kenya yabidushikirije, yatubari ko ubu Reveriyano Ndikuriyo amagara ye yoba atifashe neza, ahubwo ngo yoba yavanwe mu bitaro byo muri Kenya ndetse akajanwa kuvurirwa ahandi. Turaza rero kubashikiriza ese Reveriyano Ndikuriyo arwaye iki, ese ibyo byose byoba byaravuye kuki, izi ndwara yoba arwaye zavuye kuki. Murabizi neza ko mu misi iheze hari amakuru menshi atandukanye yadushikirijwe, amasoko yacu nyene yadushikirije atubarira ko Reveriyano Ndikuriyo yoba agwaye ingwara y'igisukari. Hari n'andi makuru yadushikirizwaga avuga ko ngo Reveriyano Ndikuriyo yoba agwaye igisukari canke se n'umugera wa sida. Gusa si ibyo byonyene, hari n'andi makuru twatorokanijwe n'amasoko yacu mu begera umukuru w'igihugu yadushikirizaga avuga ko Reveriyano Ndikuriyo ngo yoba yarahawe ishano na Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye. N'amakuru menshi rero yakomeje gutorokanwa muri CNDD FDD, biravugwa cane, bakongera bakidoga bavuga ko Reveriyano Ndikuriyo yoba agiye kwitaba Imana. Hari amakuru menshi yatorokanijwe avuga ko yoba yamaze kwitaba Imana, ndetse ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye amakuru yarakomeje kugenda aracaracara bavuga ko Reveriyano Ndikuriyo yoba yamaze kwitaba Imana. Gusa gushika maginga ya amakuru twahawe n'amasoko yacu mu Burundi atubarira ko Reveriyano Ndikuriyo yoba atakiri mu bitaro byo muri Kenya, ahubwo yoba yagiye kuvurirwa ahandi mu bindi bitaro. Amasoko yacu rero yatubariye ko amakuru mu kanya ku buryo bw'ito nido bari buze kuyadushikiriza. Turaza kubabwira ingene Reveriyano Ndikuriyo ameze ndetse naho yaba yavanwe muri Kenya ajanwa. Yari makuru kandi yamaze gutohozwa n'amasoko yacu aravuga ko uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yoba agiye gusubirizwa. Hari uwateganijwe yoba agiye gusubirira Reveriyano Ndikuriyo. Ayo makuru nayo turaza kuyabashikiriza amasoko yacu namara kuyatohoza neza. Mu yari makuru rero turaza kunyarukira n'ubundi ku buryo bw'ido nido mu makuru n'ubundi arimo aravugwa ngaha mu Burundi. Turaza kubashikiriza amakuru ajanye n'umushikiranganji Martin Niteretse mu kiganiro yatanze ku ndongozi mu bisata bitandukanye kuri uyu wa 29/0 umwaka wa 2025, aho yagarutse ku ndongozi zemukira abo zitwara
nk'uko nyine avuga ko zibahemukira mu kubasahura ndetse no kubaka amakori atandukanye. Aha yagarutse no ku biturire bitandukanye. Ibyo byose turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Ni amakuru rero menshi cyane atandukanye turi buze kugaruka ko mu ngingo nkuru. Turaza no kugaruka mu nama nyine, aho hari inama yabereye mu Burundi. Mu nama rero bivuga ko mu nama buramatari w'intara ya Mwaro ariwe Colonel Gaspard Gasanzwe yaba yagirishije abacuruzi. Turaza kugaruka ko ku buryo bw'idonido. Ahangaha rero avuga ko iyi nama yayigirishije abacuruza ibinyobwa. Aha twavuga nk'ibinyobwa bya Bararundi. Turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido ingene aya makuru yarameze. Ese ni inama nyabaki, baganiriye ku biki? Turaza kubashikiriza byose ingene byakabaye mu buryo bw'idonido. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu n'ubundi ku buryo bw'idonido. Ni amakuru tugiye guhera ku makuru arimo aragaruka ku buryo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yoba ameze. Ese bihagaze bite? Amakuru rero dukura muri Kenya aravuga ko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD arwaye kandi arembye cyane. Kuri ubu rero bikaba bivuga ko amakuru dukesha amasoko yacu avuga ko uyu Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu yaba yimuriwe mu bitaro by'i Dubai iyo hijya mu Barabu. Amakuru rero acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi amenyesha ko Reveriyano Ndikuriyo yari yamaze gutora agatege. Bakavuga ko nyine ngo yoba yamaze guhabwa imiti. Gusa amasoko yacu yatubariye ko ayo makuru yose ari ibinyoma, ndetse atubarira ko yoba Reveriyano Ndikuriyo akomeje kuremba cyane, bikanashika ko yoba yajanywe mu bitaro by'i Dubai. Hari rero andi makuru twahawe mu masoko yacu nyine ngaha muri Kenya. Wa mbere yatubariye ko ngo kizira yavuze ko ngo coba kizira kurunguruka umwamikazi nejo bundi. Ni amakuru rero amasoko yacu yatorokanirije ngo byo bari bimwe mu byatumye uyu Reveriyano Ndikuriyo amagara ye atifashe neza. Bivuga ko ngo yoba yararungurutse umwamikazi. Ni amakuru rero uwo mwamikazi ninde wo kwibaza ni muntu ki? Mibere nk'uko amasoko yacu n'ubundi ngaha muri Kenya no mu Burundi abigaruka. Bivuga ko imbere yo kurangiza ikiringo ciwe co kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yaramaze iminsi itari mike aboneka mu ntara zitandukanye mu makoraniro n'abanywanyi b'uyu mugambwe CNDD FDD ari nawo ndetse uri ku butegetsi, aho ndetse ngo bari basigaye bambara imipira cyangwa se impuzu zanditse ko Reveriyano Ndikuriyo, ibishobora kuba ngo bitanezereje na gato umwamikazi cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye. Bikaba bivuga ko rero ubuzima bwe kuba buri kurushaho kuba bubi cyangwa se akomeje kuremba cyane, byoba byaragizwemo uruhara n'uyu mutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 24 ukwezi kwa mbere 2025 bivuga ko ariho Reveriyano Ndikuriyo yafatwa ahema nabi cyane ndetse abira n'ibyuya. Niko kubona rero ko amagara ye ameze nabi, nuko aca ajanwa mu bitaro byo muri Kenya byitwa Aga Khan. Amasoko yacu rero nk'uko yakomeje kubidutorokaniriza ku munsi wa gatanu ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa mbere 2025 bivuga ko rero ariho Reveriyano yafatwa ahema nyine nabi ndetse anabira n'ibyuya. Nk'uko rero amasoko yacu n'ubundi yabigarutseho, bavuga ko nyine aribyo byaje gutuma ashikanwa ajanwa mu bitaro byo muri Kenya. Bakavuga ko rero yari arembye cyane. Amasoko yacu kandi yakomeje avuga ko uyu Reveriyano Ndikuriyo ari muri Kenya. Atumenyesha kandi ko Reveriyano Ndikuriyo yurizwa indege gushika ino saha. Turiko turabashikiriza nyene ino nkuru nk'uko amasoko yacu yabidushikirije.
kumbure iyo bikavuga ko rero amasoko yacu yaranguye atubarira ko iyo Reveriyano Ndikuriyo ataza kujanwa ngaha muri Kenya ngo aba yaramaze kwitaba Imana, yari kumera nka nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe Pierre Nkurunziza. Amasoko yacu n'ubundi yakomeje atorera ko gushika maginga ya nta muntu numwe yemererwa gushika aho Reveriyano Ndikuriyo cyangwa se mu cumba Reveriyano Ndikuriyo arwariyemo. Kumbure bivuga ko n'abamuherekeje bose kuri ubu bamaze kwamurwa amatelefone. Ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo akaba yaramaze kungururizwa mu bitaro byo mu gisagara ca Dubai mu gihugu ca Emirates Arabe cyangwa se mu Barabu. Kuva ava i Burundi gushika ino saha akaba atarongera kuva muri kano, nkuko nyene amakuru abidushikiriza avuga ko atarongera kuva muri koma, ndetse binateye ubwoba bwinshi cane abarundi bavuga ko Reveriyano Ndikuriyo ashobora kuba agiye kwitaba Imana. Uko vyoba rero bimeze kose nta numwe two kwifuriza kugwara, kubera ko nyene murabizi ko amagara araryoha abarundi namwe barundi kasi. Twokwifuza ko yotora agatege akongera akayobora umugambwe CNDD-FDD gushika ikiringo ciwe kirangiye. Reka rero tunyarukire mu yandi makuru. Mu yandi makuru biravuga ko Martin Teretse mu kiyago yatanze ku ndongozi mu bisata bitandukanye kuri uyu wa 29 Nzeri 2025, yagarutse ku ndongozi zihemukira abo zitwara mu kubasahura n'utwo ngo badafise. Akaba rero yasabye ko ivyo byose byohagarara. Umunyabanga rero Martin Teretse mu byo yashikirije yavuze ko abatwara abarundi bagenda barabaka ibiturire ndetse bakanabambura n'utwo bari bifitiye. Aha rero yatanze umuco avuga ko uwuzofatwa azohanwa, azohabwa ibihano ntangarugero. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano yabwiye bene izo ndongozi ko gusaba giturire umunyagihugu ari ukumununuza. Abigaruka ko ashimitse avuga ko ari ukumununuza amaraso kandi ataho bazomushira. Martin Teretse rero yatanze umuco avuga ko uzobifatirwamo azobihanirwa bidasanzwe. Reka rero dusozerere amakuru ku nama buramatari w'intara ya Mwaro Colonel Gaspard Gasanzwe yagirishije abacuruzi b'ibinyobwa bya Barrot kuri uyu wa 29 Nzeri 2025, aho rero yavuze ko abacuruza ibyo binyobwa basabwa kuba bafise inomero ndangamudandaza, kumanika ibiciro by'ibinyobwa mu bunywero hamwe ndetse no gutunganya ubuzu bwa sugumwe bufise isuku iboneye. Colonel Martin Teretse kandi uyu Colonel Gaspard Gasanzwe aragabisha abacuruza ibinyobwa bose bakora amanyanga kugira baronke uruhusha rushira ubunywero bwabo ku rundi rwego kategore mu ndimi z'amahanga kandi budakwije ibisabwa ko bagiye guhanwa. Kubacuruza ibinyobwa bategekwa umuguzi kubanza kugura inyama imbere yo kuronswa ikinyobwa, nabo nyene ngo basabwe kubihagarika batarahanwa cyangwa se batarashikanwa imbere y'ubutungane. Ngayo rero amakuru twariko turabashikiriza yariko ratambuka kuri aya mango. Reka tubabare ko amakuru yacu ari agasaga gusa. Weho dukurikirana kwibutsa ikintu kimwe kupyonda sabone cankwe partage maze ukazora wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri Isange TV. Reka rero ndagushimire wewe wadukurikiraga uri i Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya
no mu makungu ijya nino hatandukanye, badukurikiraga bari mu ntara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge n'ahandi hose hatandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru yacu yo nagasaga, Imana ikomeze kubarinda.